Kw'igenekerezo rya 26 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2012 leta y'u Burundi yarashizeho ibwirizwa rigenga amazi mu Burundi. Iryo bwirizwa rikaba ari nimero 1 akarongo gahagaze ubusa kabiri. None nizihe ngingo ngenderwako ziri muri iryo bwirizwa rigenga amazi mu Burundi? Itunganywa n'ikoreshwa ry'amazi bishingiye na cane ku ngingo ngenderwako 10 zikurikira. Ingingo ya mbere, ukwemera agaciro k'amazi mu bijanye n'ubutunzi. Amazi ni itunga rikomeye, nico gituma ingingo ivuga ngo ukoresha amazi niwe ayariha itegerezwa gukurikizwa. Ingingo ya kabiri, uguha ububasha inzego z'intango. Muri iri tegeko leta iraha ububasha bwayo bumwe bumwe mu bijanye no guha abanyagihugu amazi yo kunywa, inzego zegerejwe abanyagihugu nk'inzego z'intango. Ingingo ya gatatu, ukwitwararika uruhara rw'umukenyezi mu gufata ingingo. Umukenyezi ntategerezwa gusigara inyuma mu bikorwa byose bijanye no gukingira amatungo agizwe n'amazi, ukuyatunganya neza, hamwe no mu gutunganya ivyubatswe bijanye n'amazi n'ivyerekeye ugusukura. Ingingo ya kane, ingingo yo gushigikirana. Hategerezwa gufatwa ingingo kugira abakene n'iyindi migwi y'abantu aho nikora boroherezwe mu kuronka amazi n'ibijanye n'isukura ku giciro kibayabaye. Ingingo ya gatanu, ugufashanya k'urwego rw'akarere na mpuzamakungu mu gutunganya amatungo agizwe n'amazi. Ingingo ya gatandatu, ugutwara neza igisata c'amazi. Ingingo y'indwi, ugutuma ibisata bitunganya ivyerekeye amazi vyamaho. Ingingo zibereye zitegerezwa gufatwa mu nzego zose kugira habe itunganywa nyaryo ry'amatungo agizwe n'amazi n'inyubako zijanye nayo. Ingingo y'umunani, ukugira uruhara rw'aberekewe n'igisata c'amazi. Iterambere n'itunganywa ry'amazi bitegerezwa gushimikira ku ruhara rw'aberekewe n'igisata c'amazi bose. Ingingo y'icenda, ukwisunga imigambi. Uko kwisunga imigambi bituma ugusohora amafaranga bikorerwa ku mugaragaro, kandi bigashobora gutuma hongerekana amafaranga akoreshwa mu gisata c'amazi. Ingingo y'icumi, ukwitwararika amatungo agizwe n'amazi. Iyo ngingo yerekeye ukwirinda gusesagura amazi.